Explosive, you are welcome kandi kwindi nshuro muri kino kiganiro cacu arico kiganiro canyu arico kiganiro c'u Burundi n'abarundi bahora badukurikirana. Ni Dr Jose Chameleone canke Dr Jose Chameleone, umwe mu baririmbyi bakomeye cyane mu gihugu c'u Buganda kandi yaramenyekanye cyane mu gihugu c'u Burundi. Haraheze imyaka myinshi avuye muri kino gihugu cacu, yari yadusigiye featuring bari kumwe n'umwe mu baririmbyi muri kino gihugu cacu bigeze kuba bakunze canke bigeze kuba bariko baragerageza gukora cyane. Ahandi ko ndavuga Uncle Crazy mu nyuma asubiriye kugaruka muri uno mwaka turimo, muri no minsi, muri kuno kwezi turimo, asubiriye kugarukana n'ino ndirimbo bari kumwe na Double J. Ku Burundi ni ikintu kinini ya cyane kuko numwe mu baririmbyi igihugu cacu cakuze gikunda ugwaruka rwacu rwakuze rukunda kandi gubaha cyane, na cyane bakuze muri no rungano rwiwiwe, bakuze bamuza, bakuze bamubona, bakuze bamumviriza, bakuze bamukunda cyane kandi bamwubaha. Chameleone afite izina ridasanzwe na cyane muri East Africa. Chameleone ni n'umuririmbyi adasanzwe no muri Africa, na cyane ko tuba dukunda uburyo aririmba n'indirimbo ziwe zigeze gusohoka. Indirimbo asohoranye na Double J ni imwe mu ndirimbo sino kwirarana ziriko ziragerageza gushika kure n'abarundi bariko barayimvamo cyane, bariko baranakunda. Ariko kandi ni indirimbo iri kiraza guhishura amabanga menshi tutari tuzi canke iri kiraza kuvuga ko vyinshi tutari tuzi, tutari tuniteze. Inyuma y'ibintu byinshi byagiye biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ku munsi w'ejo umwe mu bakunzi ba Explosive yaratwandikiye atubwira ngo muturonderere amakuru ya Chameleone bari kumwe na Double J, muturonderere ukungene vyabandanije, mbega vyagenze gute ko numva omenga DJ Pole yavyivanzemo, menga ivyo bintu biriko bira Double J bariko bamwagiriza yuko yarenze akarimbi, yataye indero, yagize iki mu gukora ibintu atari kuriwe adafitiye uburenganzira. Ni Double J twagerageje kurondera, turamwandikira haba Double J haba manager wiwiwe kugira duhukuri kuri bino bintu, ariko nibaza yuko bivanye n'urugendo asanzwe arimo atashoboye kwiribera cyangwa atashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ashobore kuduha umuco kugira tubabwire ibintu neza twamaze kurondera hirya no hino. Ariko nubwo bimeze uko, Double J uko biri kose igihe azovira mu bikorwa vy'akazi k'umuziki wiwe arimo, ndabemereye canke nka Explosive turabemereye kuzogerageza kumubazanira kugira ngo ashobore kubaha umuco, ashobore kubaha ukuri ku bintu biriko biramuvugwa ko. Indirimbo ni nziza, twarayikunze muri Explosive, abarundi barayikunze. Double J yaririmbye neza, Chameleone yaririmbye neza, kwereka ituto yakira n'indirimbo y'u Burundi nk'indirimbo y'abarundi, tukirengagiza amajambo ashobora kuba ari karayivugwa ko. DJ Pole numwe mu ba DJ nibaza yuko bamaze gukora amateka yo kugerageza kuronderera abarundi ama featuring menshi kandi ari international. Handaza kuvuga ama featuring yarondereye ba Sadbi, featuring ba Medima, featuring MB Data ari kumwe n'aba Media, featuring menshi yagiye gukorera abaririmbyi benshi batandukanye bo muri kino gihugu. Yabonetse nk'umwe mu bantu bari muri industry, nkuko musanze mubizi yuko ari umwe mu bategura ibiteramo bikunze kubera mu Burundi kandi bikagenda neza. Yabaye umwe mu bantu berekana bagaragaza ko bashaka kuba bafise ama contact canke kumenyana n'abantu benshi bakomeye muri bino bintu vy'umuziki, ashobora gucina inzira abantu baririmbye batari bake akabereka. Agarutse yerekana yuko kumbure nino featuring kugira iboneke hagati ya Double J na Dr Jose Chameleone ashobora kuba yarabigize mu ruhara kandi runini. Mugabo kurundi ruhande Double J wewe ntabibona uko, kumbure ashobora kuba uyu muririmbyi cyangwa uyu mu event organizer DJ Pole yarabigize mu ruhara kugira ngo iboneke. Ariko Double J ntabishigikiye, nabona yuko yarakwiye kuyita indirimbo yiwiwe. Ivyo bivuze mu gihe DJ Pole ubwiwe ashobora kuba yavyakiriye nk'ibintu vyo kumurengera mu kuvuga yuko ino ndirimbo ari yiwiwe, ngo indirimbo yanje uyu muhunga isohora gute indirimbo kandi ari yiwanje. Bamwe kundi ruhande haba kuri Double J na manager biwiwe barabihakana biciye mu bintu byinshi mu biganiro byinshi bagiye baratanga canke mu majwi yabo yagiye arumvikana ahantu henshi ku mbuga ngurukana bumenye, barabihakana bakerekana yuko indirimbo Pole ataruhara ayifisemo ku buryo yo kwitwa iyiwiwe, ahubwo indirimbo ari ya Double J ubwiwiwe yagerageje kwironderera Chameleone no kugerageza kwironderera kumenyana na Chameleone banakorana kino gikorwa. DJ Crew namasubiramo
izi mpari zizokwamaho gushika abaririmbyi b'u Burundi bize kwandika, hanyuma bize kwandika bino bintu byose bakora babishire mu nyandiko kugira ngo ejo uje kwitwara uwo ari we wese azerekana icandiko ati ngiki n'ahantu twandikiraniye ko indirimbo ari iwanje, atari uko umuntu wese azokwidenonsa akaza avuga yuko bamwivye indirimbo canke bagize iki canke impari nkizi zikabandanya zigaruka, tuzomufata nk'umwangushi, tuzomufata nk'umuntu ariko aragerageza kumbure kugira avugwe canke gutosekaza izina ry'abandi bantu, ariko atari ivyo kuko twarasemereye inshuro nyinshi yuko uno mwuga wo kuririmba, uno mwuga w'abana baririmbyi wagaragaye ko ari umwuga udasanzwe ushobora kubugaburira imiryango myinshi, ukiyo gufatwa nk'iyindi myuga yose bija mu nyandiko, bija mu bintu baririmbyi byose bariko barakora bavyandika, na cyane cyane abaririmbyi ubwabo bagafata iya mbere mu kubigira professional canke mu kubigira ibintu bikorwa neza canke ibintu bikorwa mu karangamutima k'ibikorwa byose vyama bikorwa. Muri kano kanya bino bintu jewe nubwo tutararonka umuco bitaraja mu nyandiko DJ ko nabanda bifata nk'ibintu cyo baba bitari serious. Uvuze ukuri mu kintu cerekeye umuziki, umuziki batukwiye kumenya yuko umuziki ari udandazwa mu udandazwa ari business kandi ikomeye cyane ibeshejeho abantu benshi cyane ku isi kandi bateye imbere bimwe biboneka kubera umuziki. Yani baza yuko bijya bintu byo kugira confiance bidakwiye kuba gushigwa imbere muri uwo muziki wacu. Muri ko murakorana n'umuntu shira ikintu cyose mu masezerano, aho ndiko ndavuga ku barinzi bose badesevanye kenshi bakwiye kubihagarika ku mpande zose, kubatanga ku banyamitaye bashira imitaye mu muziki. Twarigeze kumva mu minsi heze abarinzi umuntu agashiramo umutaye wiwe ku muririmvyi, ha mu muririmvyi akaca ijya kontra ayanira, ugasanga umurinzi arikuye muri label cyangwa arikuye muri ico kintu kontra itarahera bivanye nuko bavyumvikanye ku munwa. Kubera je sinibaza yuko ikintu hajya jewe umwanya umwe Diamond ndamushigikira, Wasafi ndayishigikira, ndayishigikira naho bishika ko hagera igihe abantu bavuga yuko ihohotera abaririmbyi, ariko umwanya umwe ikintu cyanditse hajya kirafasha ikintu cyanditse, kubera nta kuntu umuntu yoza muri ntuzanya yiwawe, urabona amalebo canke mu bintu by'umuziki kugira ngo ufashe umuntu umufasha ibintu byinshi ukamupromotinga. Umurimvyi ari muri label kenshi niyo n'indirimbo zo kugira ngo bazivuze bisaba amafaranga, bisaba uburyo, urapambanye uramwigisha ama strategy kugira ngo yifate nk'umuririmvyi, ibintu byinshi bisaba kwiga, bisaba uburyo bwinshi bukomeye. Hamukaza ubona mu minsi ngahe muratokanye cyangwa aragukwepa, amaze kugukwepa we muri uwo mwanya nimba wamaze kuinvest miliyoni 100, we ntaza kumenya yuko wamaze kumara miliyoni 100. Rero nibaza yuko iki kintu ndiko ndavuga nko kuri DJ Pole no kuri Double J. Iki kintu ko kiravugwa nituragitoreye inyishu neza, ariko nituramenya ivyo kuri kabisa gushika kuri iki kintu, ariko no saba yuko abandi bariyimvye bose bomenya yuko imbere yuko mukorana n'umuntu naho byoshika akagira nawe muba muri mu kabare akagira amasantima ngoma ndaguhuze na naka mukore ukunuku bishire mu nyandiko, tora agapapuro wandike ngaho ko atakintu uzobaza ukunuku niwe washatse kugira ngo ibintu bigende mu muco. Kandi biranababaza kubona usoye igikorwa kaca gikurikirwa amajambo menshi. Aro nk'abantu bafise imitima yoroshe cyo baba ashe kwanka ikintu kandi ari ciza kubera yuko yumvise amajambo kanaka nabo benshi. Ugasanga umuntu indirimbo yoyikunze mugabo kubera yumvise iherekeje n'amajambo akatavuga ngo iyo ndirimbo kwanza ntiyari ikwiye gukunda. Yo nibaza yuko dukwiye kuza turasora indirimbo dukora ibintu byose tubishira mu masezerano kugira ngo ibintu byacu biboneke ko biri professionnel. Bimwe mu bintu DJ Kuri nagerageje kwandikira Double J na management yiwe ndababaza nabajije igituma ino ndirimbo mu masanamu Chameleone atabonetse. Narishaka kumenya isano byo babifitaniye n'ibi bya DJ Pole, mu gihe bivugwa yuko DJ Pole we wavuga yuko ino featuring yayirishe akayiriha Chameleone akamuha amafaranga, abandi kurundi ruhande bakabihakana bavuga ngo iyo ba warayirishe twari kuba twarakoze video turiko. Iyo warayirishe ubundi uko biri kose yarakiriye amahera ntiyari kwanka kuza muri video yacu canke ngo areke kuboneka. Bimwe muri bintu byinshi biriko biragenda bivugwa kuri no sujet, nibaza yuko tuzoronkera umuco uyu Double J yashoboye kuboneka muri Explosive
umuti wavyo nico nyene bari kuravuga no kwiyaranje abantu baririmbye n'abantu bantu bose biraba bagerageze ko boza barakora boza baranakorana n'ibintu bishoboye kuja mu nyandiko ibintu bishoboye kuba biri professional baheba ibintu by'ibishobisho baheba ibintu by'ibishobisho n'ikimenyane n'ubugenzi mu kazi mu kazi ibintu by'ikimenyane n'ibishobisho no gusangira navuze bya bishobisho usanga abantu bari mu kabare baryoheje icupa ngo dukorane ivyo nibyo vyonona akazi nimba ari gukora no gukora nimba wamwemereye by free mubishire mu nyandiko byofasha cyane. Yes, jeni baza yuko tuzogerageza kubaha amakuru menshi kuri ico kintu DJ Crew dusimbire ku yindi nkuru na cantane yuko mu kanya kari imbere nza kugerageza kugurira umurongo mubandanye koko mutubwira namwe ukungene bino biganiro muri ko muravyakira no kungene amasije turiko turavuga mwayakiriye. DJ Crew aratuvugiriza indirimbo then turinjira, let's go.